Una. 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 Turabaramukije bakunzi b'ibiganiro vy'isanganiro. Kaze ku nama. Kwa 2023 ruhuhuma no mwaka wa 2022 ubushikiranganji buraba umutekano bwarashinze uturere dushasha ntarengwa kubagendesha amakinga, amapikipiki na bajaje bakazoba batarekuriwe kwinjira mu gisagara ca Bujumbura hagati mu gisagara ca Bujumbura. Mu manuko bw'igisagara ivyo vyuma ntibirekuriwe kurengana ikiraro ca Kanyosha ibarabara rya 12 rya Musaga naho bita kuribonesha mu Kamesa mu bice vyegereye mu gisagara hagati ivyo vyuma vyo kwiyunguruza ntibizorenga ku kigo ca kaminuza y'u Burundi Cikiriri Isororezo na Mugoboka nayo mu buraruko amakinga amapikipiki na bajaje nashobora kurengana ahitwa Chateau d'Eau aho ni ku Mutanga Nord kuri zone ya Gihosha no ku isoko ya Gasenyi. Ivyo vyuma kandi ntibishobora kurengana kuri Gare du Nord kuri quartier y'indwi ya Ngagara kwibarabara rya Buconyori eka hari ahitwa kwa commune muri quartier y'Icenda ya Ngagara kumanuka gushika naho bita kuri Shanike eka kandi ivyo vyuma bikazoba bitarekuriwe kurengana uruzi Mutimbuzi. Iyo ngingo yategekanya ko itegerezwa kuja mu ngiro kuwa 11 ukwezi kwa gatatu uno mwaka wa 2022 ariko umushikiranganje araho umutekano itarike 10 umunsi umwe imbere yuko iyo ngingo ija mu ngiro yahavuye yongera ko ikiringo c'imisi 10 aho abatunzi ivyo vyuma bakaba bari basabwa ko vyandikisha. Ku nama rero no munsi turaba akarusha iyo ngingo igiye kuzana n'icokorwa kugira ngo ingingo nk'iyo izanire akarusho koko abakoresha ivyo vyuma eka n'igihugu. Ku nama turi kumwe n'abatumire batatu. Jeremy Maniratunga uri umuvugizi wa sendika y'abunguruza abantu bakoresheje bajaje. Amahoro neza. Amahoro cyane. Kaze ku nama. Murakoze cyane mwakoze kuntumira. Nixo Habonimana urongoye ishirahamwe ryitaho umutekano wo mu mabarabara tukuramutse tuguhana ikaze hano ku nama. Ndabaramukije kandi abashimiye cyane. Urakoze. Gabriel Rufyiri urongoye ishirahamwe ryishinze kugwanya ibiturire n'isesagurwa ry'amatungo ya leta. Amahoro. Ndabaramukije kandi ndabashimiye ko mwadutumiye inyuma y'igihe kitari gito utari mu Burundi ntari hano mu gihugu. Kaze ku nama rero. Heza gigwa. Urakoze. Muri kino kiganiro twari twipfuje kuba kumwe n'umuvugizi w'igipolisi c'u Burundi ariko ku munota wa nyuma yahavuye atumenyesha ko afatiriwe n'ayandi mabanga. Mu kwinjira mw'idonido rya kino kiganiro umushikiranganje w'intwaro hagati mu gihugu umutekano n'iterambere rusangi yamenyesheje ko mu vyatumye iyo ngingo ifatwa hari ibijanye n'umutekano na cane mu gukinga impanuka n'amasanganya. Umushikiranganje Gervais Ndirakobuca yishura amakenga yashikirijwe mu nama nshingamateka yavuze ko iyo ngingo ari y'ubuhinga kandi ko itegerezwa kuja mu ngiro. Ijyana initiative y'igipolisi initiative y'ubushikiranganje kuvuga rero kwijya ngingo twahawe n'abatekinisi bajejwe umutekano mu gisagara twoyibangira ko nibaza ko twatubwiye igipolisi ati nta kazi ufise hagarara niko je ndavyibaza nibaza ko abapolisi babikoze bivuye ku kibazo nabarizwe ngaha nyene muri premiere urumva rero bizotugorwa nzo batushira mu ngiro ivyo mwadusavye banyakwa matowe n'abene gihugu uwundi nawe acavuga ngo yango bangira ngo banzo bangire ngo bangire biragoye zijya moto muri abo bapolisi nyene ijya ngingo bazanye iyo plan ndazi ko afise mwama moto menshi ajya amatukutuku ndazi ko bayafisemo hajya rero ingingo yose ni kuneza y'igisagara ntidushobora kugira igisagara ejo kizoba ari igisagara c'amamoto ari igisagara c'amatukutuku
duteza kugira igisagara ugiye muri ville avuga ngo agiye muri ville ugiye muri ville agenda muri ville hari icyo agiye gukorayo nikibi igisagara cyuko umuntu wese avuga ati naco mvise nkora reka menda agiye mu gisagara ni hamwe uca usanga havuye ivyo gutangira gusahurisha kosha umupfaso nibere mu modoka gusahura uvuye gusuma usanga biragoraye ijya rero ngingo ni ngingo technique si ngingo politique twoba tubaciye intege cyo nk'umushikiranganje rero umutekano mvuze nti iyi proposition mwaduhaye turayihagaritse eka no kuri imbere wapi jewe rero siniteguye ijya delimitation kuyihagarika eka umushikiranganje ajejwe intwaro yo hagati mu gihugu umutekano n'iterambere rusangi Gervais Ndirakobuca tubandanije rero na kino kiganiro Jeremy Maniratunga twavuze ko uvugira ishirahamwe ry'abatwara amabajaje mwunguruza abantu uno munsi mwumvirije iyo ngingo harasigaye umwanya muto ahubwo isa niyamaze kuja mu ngiro wewe wumvirije kumwe n'amakinga n'amapikipiki iyo ngingo mwafatiwe mwayakiriye gute vy'ukuri natwe iyo ngingo twayumvise nk'abarundi bose hanyuma ku kibazo mumbajije cy'ukuntu twakiriye iyo ngingo kubera ko ari ingingo idukora ko idufata cyane tukiyumva novuga ko yaduteye ubwoba kubera ko tutabona ingene tugiye kubandanya dukora akazi kacu kuko uranabona iyo ngingo no kudutera ubwoba nuko ije tutari tuyiteze kuko urabona niho hantu twebwe kenshi niho dukura ubuzima niho dukorera turonka amafaranga rero twaragize ubwoba tuvuga tuti tuzoyishira mu ngiro ariko mugabo tuzobandanya dusaba ibiganiro bibaye ngombwa ingingo babonye ko bo twumviririza ivyo twabasavye bakabidukorera ibatera ubwoba ariko irerekana aho muzokorera Ego irerekana aho tuzokorera ariko mugabo uravye aho tuzokorera n'uburere buto cyane dufate nko muri commune Muha mu Kanyosha uravye igice amabajaji azokoreramwe ni igice gito cyane ku rugezo yuko tugarukira ku ruzi Kanyosha abantu twoba tubunguruza tubajana hehe twoba tubajana mu ruziba gusa ntajya mu Kanyosha mu Gisyo muri ico gihe ntaco twoba turiko tukora uravye amabajaji ari mu gisagara ku ruhande bwo mu bumanuko bw'igisagara bakorera muri Kanyosha gusa tudashobora no kwinjira no muri Musaga na hantu hatoya cyane tugende ku ruhande naho bwo mu buraruko bw'igisagara muri commune Ntahangwa hariho amabaraba aho tutarenga abantu benshi biyunguruza twaza kubatora kuri Kotebu tubajana ivyo baranguye mu burere butandukanye bw'igisagara hariho abadandaza leta nayo igize iti uno munsi bigenda uku urumva ko irajeje gufata ingingo rimwe na rimwe ikagira iti mwe nimukorere hari natwe nico gituma tutavuze ko iyo ngingo twayanse ariko mugabo iradukorako ku buryo rero idukorako niho nariko ndavuga nti tuzobandanya dusaba nkuko umushikiranganje yavuze yuko uzo bafise ikibazo cyose azomwitura natwe tuzomwitura tubandanye dusaba bibaye ngombwa batwumviririze ivyo tuje ko turasaba niho rero nari nkibandanya mvuga nti urabona mu buraruko abantu benshi bakwiyunguruza kugira turonka amafaranga bari nka barya badandaza ibifungurwa n'ibindi baje kubirangura kuri Kotebu tubanguruza tubajana mu burere butandukanye niho twaronka amafaranga kandi utibagiye ko natwe ari bwo buzima bwacu reka turashimika gato na cyane dushimika kumvo zagiye zishikirizwa kubera iyo ngingo mbandanize kwa Nixon Habonimana nawe ukurikiranira hafi umutekano mu mabarabara iyo ngingo urafise uko yakiriye ego murakoze cyane uko twakiriye hamwe dusa nk'abayakiriye neza mutegute ko ni ikintu twari dusabana kuva na kera tuti umwera uvibukuruga kwira hose twerekera twifuza yuko abategetsi ba kino gihugu bo kwitaho ikibazo kijanye n'umutekano wo mu mabarabara ko nukuri nivyo hari abantu benshi bapfa mu barabara ku buryo rimwe igihe amabarabara y'iwacu tuyitiranya n'amacuniro umuntu aravye amacuniro uburengeje amacuniro ahantu babagira ibikoko ego cyane bigenewe no kubaha none uraca aho bagongeye umuntu ntitwibandanye ko ucumenga n'ivyo baba bateguye n'ubwicanyi mu bundi rega burya umwicanyi
uti hari amasanganya menshi ega umwicanyi so wicisha inko canke inkota gusa hari n'abatwara imiduga nk'ibisare canke baborewe canke nabo bava amatukutuku bashobora gushika ugasanga bakora amakosa mu barabara muri make ku ruhande rumwe ingingo nsuba ko twayishimye cyane mugabo kubona ubutegetsi butangwa kubona ko ikibazo cy'umutekano wo mu barabara ko ari ikibazo kidasanzwe ariko musa n'abayishimye no kuvuga ko hari akantu munegura muri iyo ngingo twashimye gato cyane kabaho nkibi nka 10% nk'akarorero mugabo nukubera twabona neza yuko abo bagenesha tukutuku muzukuri bari mu bantu bakora amakosa menshi tukutuku amapikipiki n'amakinga inge gato bari mu bantu bakora amakosa menshi mu barabara mugabo umuti ni wari wo guca babahagarika hariho itegeko code de la route isanzwe ihari itegeko rigenga uruja n'uruza mu mabarabara iryo tegeko rirategekanya ingene uko zikosa ahanwa niritegekanya yuko bashobora gufata ikivunga ngo amatukutuku kisinzi baratera ingorane mu barabara ngo bayakureho hariho ibibisi usanga vyaraboze umengo kigenda kihatambatamba nk'ibata ugasanga ahubwo kuri twebwe twavuga tuti nimba ingingo y'umutekano yo mu mabarabara ni nivyo bibisi bari kubihagarika zose hanyuma ikindi ariko utavugiye Nixo utavuze abo ingingo ifata uvuze uti amakinga n'amabajaje barakora amakosa canke amamoto nayahe makosa mundeke mbandanye muvuze ku makinga murabanza umuntu azogongwa n'ikinga azobariza hehe nta kompanyi idatsiranse nimwe kugeza uno munsi yishinga ikinga donc yishinga ikinga mbwira nyishura ntiyagira unyishura ugonzwe n'ikinga abarizaye urumva rero nako naho hantu rero ufatira wogira uti hari hakushima kuri iyo ngingo nko ku makinga ndashura kubishima kuko nta kompanyi amatukutuku yo hariho amasilance aragira amashira hamwe y'ubwishingizi eko araba n'amamoto nuko nyene ku makinga naho leta rero yatezwa kwiga neza kuko na cyane ndavuga hamwe naho kuri twebwe dushima hari naho tugaya yaba ari ku kazo cy'umutekano mu bantu mushikanganje yavuze bashika 190 n'umwe cyangwa nababiri bapfuye kubera amasanga mu mwaka uheze kuri twebwe tuvuga ko nabo ari bake kumbure bararenga abapfuye bapfire matukutuku mwaza kubangana gute abenshi bapfira muri vya bibisi murambabarira ushobora gusanga gitemvye mu mwonga hanyuma ugasanga apfuye nk'abantu 20 canke 30 mwabo ico kibazo ntibashobora kuvuga bati ngo hapfuye abantu bangana uku iyo kumbure habaho amastatistics haba ivyigwa bakavuga bati abantu bapfuye kwa matukutuku ikisinzi bangana uku ikizi reka none ngo tuce tubahana reka turashimika Nixon twari twifuje kuba kumwe n'umuvugizi w'ubushikiranganje na cyane canke umuvugizi w'igipolisi ariko abo ntitwashoboye kubaronka tubandanye na kino kiganiro ndaza kugaruka ko wewe mu matukutuku bagira bati hari amakosa kumbure mu bazo ariko mbanze nce kwa Gabriel Rufyiri nawe urongo yishira hamwe Oricome gishinze kugwanya ibiturire n'isesagurwa ry'amatungo ya leta iyi ngingo wewe ukiyumva ufise uko wayakiriye gute ubwa mbere iyi ngingo ni ingingo twebwe tubona yuko itizwe neza kuko twumvirije umushikiranganje ivyashikirije yavuze ko ingingo itavuye mu bushikiranganje we nukuvuga muri kabine ahubwo yavuye mu gisata kijejwe ivy'umutekano wo mwibarabara ati ni ingingo y'ubuhinga ngo ni ingingo y'ubuhinga mugabe ingingo y'ubuhinga irafise ingene yigwa irafise n'ingene ija mu ngiro ubwa mbere iyi ngingo ntiraba umutekano wo mwibarabara gusa iraba abantu benshi karaba n'ibisata vyinshi ubwa mbere nagira nibutse yuko iyi ngingo
ubiravye neza bababujije nk'abantu baca amafaranga bababujije yuko batosubira gukora mu gisagara nivyo biboneka uravye aho bababwiye bazogarukira urabona yuko babakuye mu gisagara ca Bujumbura ariko kandi aho nyene yabo mushikiranganje canke n'abandi barakunda kuza baragira bati erega abantu ntibakwiye kuba mu gisagara bose ico turakigarukako kuko nikindi yashikirije rero iyi ngingo iraba abatwara baca amafaranga bakoresheje amabajaji bakoresheje amakinga bakoresheje n'amapikipiki mugabo kandi ni ingingo iraba abantu bafise amakinga yabo bafise amamoto yabo amapikipiki biyunguruza bagiye ku buzi bwabo mugabo rero iyi ngingo ni ingingo y'akarenganyo kadasanzwe ntiraba abo muri leta ntiraba iyumvire nk'umuntu umukozi wo muri BCB umukozi wo muri societe yindi yariyo yose yabikorera utwabo abo iyo ngingo ntibaraba mugabo plutôt iyo ngingo irabaraba mugabo wagenda mu masosiyete ya leta dufate nka bende murazi ko ari banki ya leta n'ayandi masosiyete ya leta canke n'ubuzi bwa leta bundi abo bantu ntibarabwa n'iyo ngingo none mwumva atarakarenganye erega nukumenya yuko leta tuvuze leta hariho leta abanyagihugu bose hakaba na leta inzego ariko none Gabriel Rufyiri ariko tomo yaho nyene Garufyiri leta ivuze iti amakinga amamoto yayo canke ivyo vyuma vyabo byo kubera biba biriko byerekana ko ari vya leta numva ko baragabanije mbega leta no kuvuga iki erega leta nije we leta ni wewe tuvuze leta sujya mushikiranganje oya leta surya mukozi wa leta ni jewe ico bita ita nation nukuvuga jewe wewe twese ro territoire nico twita leta barya n'abakozi bacu nukubimenya kuko bahembwa amakori n'amatagisi y'abanyagihugu ntibari ngaho ngo bakore ibyo bobo bafise mu mutwe gusa bari ngahe ngo bakore ico twita l'aspiration du peuple icabo batwara bashaka icabo batwara bashaka ariko Gabriel Rufyiri ushimikire ku mvo bagiye baratanga bavuze bati hariho amasanganya mbega none yaba hari userukira leta n'ivyo ari kumubaza mbega izo moto za leta ntizigira isanganya cankwe amakinga y'aba leta ntibagira isanganya ariko umva zizoba zigabanutse mu gisagara ni ingingo y'akarenganye ndaguha akaro gasanzwe imodoka ya mengo y'ishure ryo mu Musema sinzi ko ari ishure canke ibitaro mu Musema ariko utavuga abantu Gabriel oya simvuga abantu kandi navyo naho bavuga bagize ikosa no kubavuga erega nivyo tugomba kugwanya umuntu agize ikosa nuco mukomera amashingo nuko ari uwo muri leta oya umuntu agize ikosa ari mu privé canke ari uwo muri leta aba yagize ikosa ugomba kuvuga ko iyo moto yari ya leta yagize yari imodoka ya leta yagize isanganya itwagwa n'umuntu atagira permis itwagwa n'umuntu atasavye uruhusha babikoranye gusa mwarumvise ko baciye bajana no mu butungane mwaravyumvise baciye bajana no mu butungane kubera bisha abantu hapfuye abantu abajinga 200 barakomereka kandi uwayitwaye urumva ko atarafise n'ububasha bwo kugendesha imodoka ntiyari afise n'uruhusha rwo kugendesha imodoka ivyo rero ni kandi iyo yari ya leta nico ndashaka kugarukako none mwumva amakosa kogwa gusa n'abantu baba privé bikora ku giti cyabo nabo muri leta barakora amakosa ingingo rero ni yakarenganyo twebwe dufata yuko iyo ngingo itizwe neza ahubwo yari ikwiye gufatwa habanje kwigwa neza kuko ifise ingaruka mbi nyinshi cyane kandi gafata abantu b'imice myinshi cyane reka ndaza kugaruka turashimika gato mu kanya ngaruke hano kwa Jeremy Maniratunga muri mwebwe mu nguruza abantu mukoresheje bajaje imbere yuko ufatira kumvo leta yagiye iravuga Nixo yagize ati ariko mwebwe muri mu bantu rimwe na rimwe mukora amakosa mu mabarabara nivyo iconye ntitwogihakana ko gose natwe tutari mu bantu bakora amakosa mwibarabara kuko natwe tugendesha ivyuma ariko ni nkuko n'ugendesha icyuma wari we wese nashobora kuba akora ikosa mwibarabara ariko ntitwoca tuvuga yuko amakosa yose ari twebwe tuyakora ntiyoga kuri mwebwe gusa ntiyoga kuri twebwe gusa kandi noneho kirampore twebwe iyi sendika nishasha
ni ukuvuga twariko turaba ukuntu abashoferi tubashira hamwe twegeranye hanyuma tubigishe ingene mwibarabara bategerezwa kwitwara imyitwarire yo mwibarabara n'ingene bashobora kugendesha ivyuma mwibarabara. None uno munsi rero leta biciye ku bushikiranganje buraba cyane cyane umutekano wo mu mabarabara bagize bati turakuye aya makinga n'amamoto n'amabajaje kubera imvo zo gukinga amasanganya. Iki nticumvikana. Twebwe icyo no kwishura ngaho kirumvikana ariko twebwe ntitwanka ingingo. Ntidufise uburenganzira bwo kanka ingingo ariko turafise uburenganzira bwo gushikiriza iciyumviro ku ngingo yiba yafashwe. Nimba cyumvikana nuko natwebwe tuba dufise ico tukivuga ko twasaba ko nico gituma navuze ko tuzoguma dusaba ibiganiro natwe batwumvirize ivyo dusaba babonye bishoboka babidukorera. Gutunganya ibisagara ibi byose niterambere mwebwe ntimushobora kumva ko ugo ruhande noneho naho nyene hazobanda hayatera imbere muheze mutera imbere nawe. Rega burya natwe ntitwase ko igisagara gitera imbere canke igihugu natwe dushaka ko igihugu cacu gitera imbere kuko noneho wanashima iyi leta yacu ni leta nzeye leta nkozi burya natwe turiko turakora hajya tuba turiko turakora kugira ngo umuntu aronke areke kuguma yicaye. Kuvuga ko kuri wa mugambi wa leta bagira bati umuntu wa wose uronka ico ufungura hamunwa wose uronka ico ufungura umufuko uronka amahera niburi ibihumbi 10 ariko urumva ko twicaye ya mahera ntitwo yaronka nico gituma twasaba tuti niburi twosaba ibiganiro bakatwumviriza hanyuma bakaraba ingingo zibereye nimba izo ngingo bodufatira zitodusubiza inyuma cyangwa ngo zitwononere natwe mu kazi kacu. Ariko Jeremy bagize bati kusanga abakora muri ico gisata basigaye barabaye benshi ati ubwo hagati mu gihugu nta kindi kintu mwari gukora. Tuvuze tuti ucuraba mbega ubuzi bushoboka gukora mu ngo n'umunsi n'ubuhe kandi nimba iyo ngingo by'ukuri nkuko umushikiranganje yabivuze n'ingingo iri technique ni y'ubuhinga murakoze kuri iryo jambo ni y'ubuhinga haba hariho ubuhinga bwakoreshejwe bakaraba nimba iyo ngingo atangaruka mbi zizobaho. No kuvuga yuko ugiye kuraba mbega ibintu twebwe nk'ugwaruka twahora dukoresha izo tukutuku twosha tuja gukora nk'iki hari uraraba nk'ibikorwa bishoboka kuko usanga ubanza kuraba kuko wanashima erega burya benshi bakora muri iki gisata n'abavyeyi bafise abana batunze imiryango canke n'ugwaruka gwabuza akazi gwavuga ruti tube natwe tube turiyungunganya imbere yuko turonka ibindi dukora rero twebwe wanashima twashaka yuko tukigira nk'umwuga abantu turabantu bakigire umwuga bakazi ubu umwuga bakore bisanzuye bazi iti ya n'amategeko y'umwuga hanyuma ibindabire kuriwe ibinazo sindabire kuri. Reka turashimika kandi watangwe kuvuga ingaruka ariko reka tuze kuzishikira mu kanya nawe Nixon Habonimana kuri zimvo turiko turavuga zatumye iyi ngingo barashimitse berekana icatumye ati amasanganya eka harimo no gutunganya ibisagara ibi ubivuga kwiki hamwe ndashima kuko mvuze nti navuze nti 10% ko abategetsi batanguye kwiyumvamo ikibazo cy'umutekano wo mu mabarabara mugabo bahire hatariho none ndakubaze hamwe leta yobona iti yofata ingingo y'ukugana nk'akarorero ishyamwe brasserie ikora inzoga imvo ngo nukubera abatwara imodoka bamaze bagonga baborewe iyo ngingo yoba ariyo aho gupfuma uhana abagonze baborewe gutuma iryo kosa ritabaho hace haba gukurikirana gose hariya mu mabarabara barabinge n'abantu bariko baragenda none amatukutuku n'ukuri ndabisubiramwo amakosa n'ukuri bakora menshi kuko hari batabifitiye ubumenyi buhagije burya sinabobonye gusa mu mabarabara y'u Burundi hariho urupfasoni urukenukuri umwese president Ntaryamira igihe arahira agomba twari igihugu cy'u Burundi ati discipline mu gisoda discipline mu kijandarume discipline mu mashuri nukuri discipline mu ibarabara ni ikintu gikenwe cyane nuko ni ikintu gikenwe cyane mugabo abafatiwe ingingo nukuri sibo bakora amakosa y'umurengera ku bantu 170 bavuga bapfuye mwaka uheze abishwe n'amataxi n'amatukutuku abapfuye kuri amatukutuku bangana gute
yaba ibisi ushobora gusanga kimwe abantu bashika nka 30 ugasanga kiguye mu mwonga canke vyabikamyo bigenda gutwara amabuye ugasanga bitwaye abantu bagiye mu myerekano. Ivyo zose n'amakosa menshi cyane mugabo ingingo yo guhagarika ngo aba batukutuku ngo nibo n'amamoto n'amakinga ngo no bakwa amakosa. Mwanda subiramo guhagarika amakinga. Iyo ngingo n'ukuri ndayishikike 100% kuko ikinga origonze naho abariza nta kompanyi tasase nimwe imwishinga ari mbega none we kukurikirana cyane ibijanye n'umutekano mu mabarabara ubwo nta bindi bihugu usanga ayo makinga uri kuravuga agenda mu mabarabara kugira ngo tushike ngaho twoca kuri byinshi. Ubwa mbere na mbere amabarabara dufise samabarabara ameze neza hama mugabo umushikanganje ndibuka ndasubira gato ngashobora kumushimira ku kintu amaze kugira nk'aba bubatse ahantu hadategerezwa kubakwa cyane cyane ku mabarabara nk'ubu amabarabara tubonye ko abantu batangwe kwagukirwa mu gutembera mu mabarabara ko kare wasanga bari ko baracagati mu miduga kubera abantu usanga bari bubatse ku nkombe mwa nk'ivyo twashobora gusaba kandi bagasura bakategura neza kugira ngo abantu bashobe kuronka ingene biyunguruza neza kuko burya dusuye nyuma gita masanganya samatukutuku gusa canke amakinga hari n'abantu bagenda n'amaguru usanga batira amasanganya usanga afise nk'ibiye gutere mu matwi ukamengo ntazi ko ari mu ibarabara wanamukraksona ntakumve. Hariho ibiduga vyinshi nk'ivyigisoda canke ivy'igipolisi usanga bitategerezwa kuja no kuri mu ibarabara mugabo kubera nkuko Rufyira yavuze ati akarenganya uri kenshi me kubera ari ibiduga vya leta nta kibazo zose bashobora kugira ni nka kwa kundi ushobora gusanga nk'umuntu w'umukuru ugasanga ngo imodoka zose ukatume ngo zoguka zikava mu ibaba akaba arengana wenyene ariko ivyo umushikiranganje wenyene yarigeze kuvyiyamiritsa nukuri umushikiranganje ico kintu naramushimiye kuko yaravuze ati bapolisi ndabategetse abo bantu bise ko badakogwako na cyane abakuru nko mu gipolisi cyangwa mu gisoda ati ndabonye mu bahane mugabo nta numwe ndabona yahanywe. Reka dusubire tubandanye kuri ino ngingo. Umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye arakurira inkoni ku gishitsi abagendesha ivyo vyuma vyunguruza abantu y'abamakinga amapikipiki n'amabajaje ko bitazosubira kuboneka mu gisagara hagati. Agasigura ko gukura amabajaje n'abapikipiki mu gisagara ari mu ntumbero yo kugabanya amasanganya no gutuma ibisagara bitabamwo akajagari. Umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye akaba yabivugiye mu ntara ya Muyinga hari mu kiganiro n'abanyagihugu. Kubaka ibisagara naco nyene ubu turiko dushaka ibisagara byiza niba ushaka igihugu cyo abanyabagendwa kigira ishusho ikwega abantu ufise igihugu cy'akajagari nta muntu azogikunda niba ufise igihugu gikene kitamera ninda zozana amahera yiwe ahantu hakamera dutegereza gukora akajagari tukubaka mu mategeko tuhakora ibintu bimeze neza twavuze tuti aya mamoto n'amabajaje hajya mu gisagara cya Bujumbura hagati nibara niziveyo abantu bose bakomeye igihugu amaksiga tubona mu ndwi arenga 30 abantu bapfa bishwe n'akajagari karaja mu gisagara barenga 30 mu je ndabwira ntozo umuti ko muri abagabo ntagire usubira gufaturana none je ndane ko abantu bakora bakadagurika akabano turi kubera akajagari murumva badendiye babane nibapfe kutiyumvira ujya abana bayipfuvye nawe kubera bagonze umuntu nimiyumvire ubuzima bw'abantu nabo amasanganya ni menshi cyane kubera akajagari bwira uwo munyamahanga azozana amahera yiwe mu Burundi mu gihugu cy'akajagari no wahere twebwe dushaka ibyiza muganga batadushaka gukora ibi tuze turumva ibisagara rero nagira ndabwire turiko turakorana n'abantu b'abagwizatunga b'abanyabitahe rero ndiko mubadukwege badusabye mu Burundi ko tubatunganiriza ibirometero kwadrato 60
nuva mu gisagara cose bashaka ko umugwa mukuru w'intara yose kiba igisagara gisharije ciza kiboneka ko ari igisagara ni projet yitwa smart city nuvuga yuko nk'uyu Muyinga haba hubatse nabi turahindura tukahubaka neza haba hatarubakwa tukahubaka neza kugira ngo haboneke amabarabara meza iri muri komorarira dushaka yuko hazoca amabarabara afatanye ibisagara y'amahotoroute. Umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye tubandanije rero urumva ko iyi ngingo uko yafashwe yashikirijwe iciye mu bushikiranganje buraba umutekano ariko n'umukuru w'igihugu arashimangira yerekana ko ifise akarusho na cane cane kubijanye no gukinga amasanganya aravuga n'ibijanye n'ivy'abagwiza tunga. Gabriel Rufyiri muri Oricome ntimubona ko ingingo nk'iyi igiye gutunganya neza kugira ngo bakinga amasanganya n'igisagara bagitunganye neza nta karusho muyibonamo? Reka ubwa mbere mpere ku vy'umushikiranganje yashikirije avuga yuko ari ingingo yavuye mu gisata kijejwe umutekano wo mwibarabara y'ubuhinga. Urumva ni ubuhinga kubera yavuye mu gisata kijejwe umutekano wo mwibarabara. Mugabe iyi ngingo murumva neza ko itaraba gusa ikibazo kijanye n'umutekano wo mwibarabara gusa. Iraba ibintu vyinshi cyane, iraba ibisata vyinshi gose. Arico gituma twebwe tubona yuko iyi ngingo itizwe neza. Kira noneho ntizwe neza kuko urumva yakozwe n'abantu bamwe bajejwe umutekano mu ibarabara. Ariko byo babifitiye ubuhinga. Ariko nakubwiye ko iraba ibisata byinshi. Iraba ibisata byinshi. Kandi ico cigwa bakoze ntaco twigize tubona. Ni vyiza ko ivyigwa, ni vyiza ko tumenyera yuko ibintu bikozwe mu buhinga abantu babibona bakavyerekana. Ico cegeranyo tweracho iyo raporo nayo turabona kandi sinibaza yuko iyo raporo hari abantu baba barayibona tuzoyirondera turabe twumve birimwo mugabo ico twomenya coco nuko iyi ngingo iraba umutekano wo mwibarabara iraba abantu bagendesha aya moto n'amakinga iyi ngingo ikaraba abantu bafise amakredi basavye amakredi no kuvuga amadeni mu mabanke no kuvuga bene ivyo vyuma iyi ngingo ikaraba abantu bagendesha abantu bagendera ku ivyo vyuma nyene hanyuma kandi iyi ngingo ikaraba muri rusangi abanyagihugu benshi twebwe turavye twasanze ari nk'imiryango irenga 100,000. None Gabriel Rufyiri reka gato turashimika kuri zongaruka turaza gushimika kuri zongaruka mvuza w'ingingiraba. Ego ariko we uravye umukuru w'igihugu avuze ati byo babishika yuko abantu 30 bagira amasanganya. Aha ntiwumva ko iki kintu cumvikana. Ikibazo kiza ngaha ni none aya mamoto aya matukutuku aya makinga ayo masanganya yose agigwa nabo bonyene ico kibazo kiza sibo bonyene ariko Gabriel ntaguciriyemwo Gabriel sibo bonyene ariko umuntu agize ati ni ikintu cyo kugabanya nababwiye ndiko ndababwira yuko ingingo yagomba kuba yarizwe n'abantu benshi kugira ngo ishobore kuba ingingo abantu baronka umwanya wukubona mu vyukuri bikwiye gukogwa kuko yizwe n'abahinga bonyene gusa bo mu gisata cyo gutekana mu barabara aba economiste ntibajemwo abizi by'ubutunzi ntibajemwo abizi iby'imyitwarire y'abantu ntibajemwo abize ibijanye n'ingene abantu bigenza mu kibano abo twita les sociologues ntibajemwo n'abandi bize ibintu vyinshi bitandukanye nabo ngo bagire niko kwisi hose bakora. Ego Tomo yaho nyene Rufyiri ugomba kugira uti wewe rero ingingo nk'iyigiye guhindura ikintu kitari gito kuko abarundi babayeho niyo kwitondera cyane kuko nagira nibutse yuko mu Burundi ibice birenga 70 birenga 60% cyane cyane by'abantu bagiye mu mashuri bari mu bushomeri nibiharuro bitangwa n'ibigo byabinonosoye nukuvuga yuko rero ingena abantu bigenza nagenda bibutse ikindi mu kudevelopa ikintu bitara resilience gusubira kwiyubaka
iyo wagiye mu kintu bita deye ni ukuvuga kuko nk'aba bantu bariko iyo hari ico wabuze kugira ngo wiyubake bica ku ntambwe hafi indwi kugira ushike ikintu bita resilience kusubira kwiyubaka ivyo navyo bitwara hagati y'amezi 6 n'imyaka 2 uravye ringinga abantu iraba ugacubona ingene yafashwe abantu batateguwe mu mutwe ikaza nk'umusozi baguyeko ni ibintu bizogora cyane kwabo bantu nibaza ko mwibuka nk'abantu bagira ibibazo ngaha kw'isonga ya Bujumbura ariko nk'ubu bari babahaye ikiringo bati iyi ngingo igiye kuja mu ngiro imisi 10 nakubwiye umwanya bitwara kugira ngo umuntu ashobore kwiyubaka uti imyaka 6 imyaka 2 hagati y'amezi 6 bivanye na personality y'umuntu ingene ameze bitwara hagati y'amezi 6 n'imyaka 2 kugira ngo ivyo bishike uravye rero iyi migwi y'abantu iraba nukuvuga yuko nabajya abantu bize ubuzima bwo mu mutwe bagomba kuja muri psychologue twebwe rero nkuko ndiko ndabivuga mu Burundi ntitumenyereye gukoresha abahinga batandukanye cyane ku ngingo nk'izi ziraba abanyagihugu benshi twagomba rero kumva yuko iyi ngingo iraba abantu bangana gutya mu gihugu gikenye nk'u Burundi gishobora kugira ingaruka nico gituma ingingo nkuko ndabivuze nuko mu bisanzwe ikibazo cy'umutekano umwe barabara kirahari nta numwe atakibona natwe turakibona mugabo ingingo yafashwe kuko Nixon yabivuze singingo izitora umuti w'ibibazo bihari ko hari ibibazo byinshi cyane haba kwiki kibazo kijanye n'umutekano umwe barabara haba n'iki kibazo kijanye na propriete nukuvuga gutunganya igisagara kigasa neza urakoze. Ivyo nibaza yuko ari ibintu bigomba kwigwa mu buryo bwinshi cyane urakoze turi mu kiganiro ku nama kwisanganiro no munsi turiko turaba akarusho ingingo ishinga uturere dushasha tw'amakinga amapikipiki na bajaje igiye kuzana n'ingaruka zayo icokogwa kugira ngo iyo ngingo izanire akarusho koko igihugu aho nuko ivyo vyuma bitakirekuriwe kwinjira hagati neza na neza mu gisagara ca Bujumbura. Muri studio turi kumwe n'abatumire batatu hari Jeremy Maniratunga umuvugizi wa sendika yawunguruza abantu bakoresheje bajaje turi kumwe na Nixon Habonimana numukuru wishira hamwe yitaho umutekano wo mu mabarabara tukaba kumwe kandi na Gabriel Rufyiri numukuru wishira hamwe Oricom gishinze kugwanya ibiturire n'isesagurwa ry'amatungo ya leta twari twifuje kuba kumwe n'umuvugizi w'igipolisi c'u Burundi ariko ku munota wa nyuma yatumenyesheje ko adashobora kuza kuko yafatiriwe n'ayandi mabanga. Tubandanije Jeremy Maniratunga wumvise ivyo mukuru w'igihugu c'u Burundi avuga agira ati hari amasanganya hariho no gutunganya ibisagara wewe urabona ingaruka zishobora kuza inyuma y'iyi ngingo ibabuza gukorera mu gisagara hagati ugira uti ivyo by'umukuru w'igihugu udashima kugira uti yego n'ingingo ariko wagivuga ati ni nziza ariko bari kubangira byukuri ivyo umukuru w'igihugu ashikiriza kuri iyo ngingo murabona ko ku bw'umukuru w'igihugu iyi ngingo intabanduka ariko ku bwacu iyi ngingo nuko nabivuze kuva kare irafise ingaruka mbi kuri twebwe ingaruka iziye ingaruka ubwa mbere ifise nuko twebwe mu bashoferi benshi n'abantu batunze imiryango bafise abana b'abanyeshuri aho ni kuri twebwe gusa kandi niyo ngingo iyo miryango dutunze niho twakura uburyo dukoresha mu byo dukeneye bica bitugora rero ingene tubaho kandi urabizi si umushoferi umwe hanyuma turiko turatwara ry'amamoto sayi wacu ry'amabajaji nayo abantu baba baraguze twebwe tukaba abakozi kandi turiko turayikoresha urazi yuko turariha amahera buri munsi dutegerezwa kuriha ayo mahera none mu gihe tugiye muri burya burere badushingiye bizogorana cyane ko dushobora kuyakwiza no kugira dukwiza mu mahera turiha ku munsi kuri bajaji imwe bizogorana hanyuma kandi si twebwe gusa iyo ngingo irafata n'abandi banyagihugu dutwara abo twunguruza mugabo bo twebwe ikituraba nuko gusa ugiye kuraba ingene tuzokora bizotugora ubwa mbere imoto turi nyinshi tuzifisa ari nyinshi ubu rero tuzokoreramwo ni buto cyane hariho nabamaze ubwo nta bamaze kuduga gukorera mu gihugu hagati
muri iyi minsi hagiye hebonekeza abadugana n'amakinga n'amamoto ayo mabajaje yoyo barabonye aduga amabajaje nibaza yuko nta menshi yoba yarashoboye kuduga kubera yuko kuva aho bongereye irya minsi 10 umuntu yaciye barakora kugira iyi minsi arabe ko yorangira ariko mugabo nkuko ingingo yaje nakubwiye ko tudafise uburenganzira bwo kuyanka mugabo dufise uburenganzira bwo kuvuga ico tuyibona ko twipfuza twebwe ingingo uraze ko ku munsi wa mbere izoja mu ngiro itariki ya 21 itariki ya 21 muri iki gihe rero igiye mu ngiro tuzoba turayikurikiza uko itegerezwa uko yashikirijwe hanyuma ariko kandi nkuko umuntu n'umushikiranganje yabivuze yuko tuzoguma dusaba ibiganiro tugume tumusaba n'ivyakunda ko batwumvira canke bakumviriza ivyo dufite tuvuga ko bifise ishingiro babitwemerere erega uranabizi yuko Kirampore n'umukuru w'igihugu hari aho aravuga ko ari umugenzi w'ugwaruka abakora muri kino gisata benshi n'ugwaruka tuba turiko turarondera kwiyungunganya bibaye ngombwa naho nyene erega n'abavyeyi turizeye ko bazotwumviriza hanyuma babone ko ivyo dushikiriza bifise ishingiro ariko iryo shingiro nyene bagize bati noneho no hagati mu gihugu hariho noneho babahaye n'ubundi burere uri karakumviriza jejwe iyo ngingo wogira uti afatire kuki kugira yumve yuko hari ico mukwiye kumvirizwa ko kugira ngo mworoherezwe kugira ngo ico yofatira ko ni byiza ko ino ngingo muri rusangi irafise ingaruka zayo kandi irafise n'icyayitumye nakubwiye nti kuba yarizwe ko ni vyiza cyane nta muntu yobideha yarizwe ko ariko mugabo no kuraba nimba ikintu gishobora gufisa ikindi kibikizana bega yingingo twebwe twayifatiwe erega birazotugora ingene tubaho kuko uvuze uti twozidugana mu gihugu hagati naho nyene hasanzwe hari abandi bahakorera sivyo cufata rero aba bahakorera na twebwe tugiye gukorerayo ntiwumva ko ahubwo mbona ko umenga niho tuzadukweze n'akajagari wanashima kuko aba bahakorera nabo nyene ntawuzi ko ubwo bakora binziza neza tuje kwiyongera niko nyene umushikiranganje yagize ati aho hose mugiye gukorera mwame mwibuka gukurikiza amategeko rego umushikiranganje yavuze ko yanka akajagari ko mwibarabara amasanganya ubundi bwo gwana nakubwiye hajye biravye si twebwe amasanganya menshi tuyateza nivyo na twebwe harimo amasanganya usanga tuvako ni nkuko isanganya rishobora kugwa ku muntu wese ari karagendesha icuma mwibarabara ntawo bayabiteguye ego ndagaruka gato ugenda urangizana cyane kucokogwa Nixon Habonimana mwebwe mukurikiranira hafi umutekano w'amabarabara ingingo nk'iyi irafashwe hari ingaruka mubona kuri ingaruka tuteza kuzibona kuko ndabisemo n'ingengo mbi gituma ari ingengo mbi kandi ndasubira nkashima nti kubona umukuru w'igihugu abona atera abantu bapfa kubera bahitana n'amasanganya mu babara yatoza kwirindwa aho nukuri ntawo tabiharira nkuko Rufyiri bivuze ububi bw'ingingo cyane aho buri naho ari ukugira ngo bagabanye amasanganya mu barabara none aho barungitswe gukorera niho hataba abantu ayo dega barabigwa bakora mu gisagara none babirukanye mu gisagara kubera amasanganya batera abantu bapfa none aho babarungitse naho ariko barategeza gukora yego batazo gukora none hoho ntiyaba abantu bazokwicwa bazogira amasanganya ahubwo kuri jewe nkuko vraiment Rufyiri yavuze ati ningingo yateza kubazwa abantu benshi cyane yango nabihe Imana bari kujamo kuko nukuri uravye neza ingingo siyo nukuri siyo kuko ariko harimo uko gushaka gukomeye mwashigikiye gose kuko gushaka nukuri kugira ngo umutekano mubara kugira ngo abantu bapfa bishwe n'amasanganya mwibaba kugira bagabanuke nukuri iyo ningingo nziza cyane mugabo saba tukutuku bica batera amasanganya yo mwibarabara nukuri iyo ngingo nivyo kuvuga ko ari ntabanduka tubiteguko nk'umutwe w'umumobwa burya ntawe utihenda ariko Nixon si ukwihenda wowe wagize uti ni ingingo iza mu nzira yo gutunganya neza umutekano mu mabarabara nukuri naho ivyo birimwo
ndavuga nti ndashima ko abategetsi bariko baragaruka bibaza ikibazo kijanye n'umutekano w'umubarabara mugabo ugufata iyo ngingo nukuri muri rusangi ntaho bihuriye no kubungabunga umutekano w'umubarabara kuko ndasubiyemo naho bagiye gukorera ntihari abantu yaba bavuga bati turazahagaritse rimwe na rimwe tuhagaritse ntazosubira gukora aho niho twavuga tuti kumbure mugabo kwarungika gukorera ahandi reka urumva ingingo irahari ariko hariho n'ico mubona gikwiye gukorwa niyo ngingo yamaze gufatwa ndagaruka ugishimikira ko Gabriel Rufyiri wavuze ikiringo cofatwa kugira ngo abantu bagende bumva neza iyo ngingo wavuze ati hafi hagati y'amezi 6 n'imyaka 2 mbega wewe ingaruka ubona inyuma y'iyi ngingo nizihe ingaruka ni nyinshi cyane ingaruka mbi cyane kw'iyi ngingo ni nyinshi ubwa mbere nagomba nibutse ikintu navuze kare ndagisubira ubwira cyumvikane twese jewe Jeremy ntawe narinzi ndabone ngaha kuri plateau Nixon aho ndamwumva sinari ntibwa bwabonane mu maso gutya mugabo murabona ko twese duhurije ku kintu kimwe twese turahurije yuko hari kibazo kijanye n'umutekano wo mwibarabara washaka niba umukuru w'igihugu yavuze hariho ikibazo kijanye n'isuku mu gisagara ivyo biturabihurije ko rero ko tubihurije ko igisigaye no kuraba ukungene ubwa mbere umutekano w'umwibarabara ugaruka kandi tukarabira hamwe ukungene igisagara cyoshobora gusa neza ata bintu by'ingaruka mbi nyinshi bibaye ico nico rero nibaza tuzakuvugana ngaha ariko izo ngaruka wewe ubona nizi ingaruka mbi ya mbere nuko hazoba ubushomeri bwinshi kandi bwari bubasanzwe kuko aba bantu kubera ari ingingo ije ntibagwa ku mutwe batarose umwanya wo kwitegura ngo biyumvire hazoba ingaruka mbi zijanye n'ubushomeri ingaruka mbi izoca ikurikira ni ingaruka mbi ijanye n'ububandi hazogwira ububandi kuko aba bantu ntibazoheza ngo basubire baronke ukungene bashobora kuca baja kwiyungunganya mu bindi ingaruka mbi ya gatatu kw'iyi ngingo nyene nuko hazoca haba ikintu no kwita ubukene butagira izina ufatira kuki ufatira kuko iyi ngingo iraba imiryango myinshi twe turavye haruro twagize nukuvuga hafi imiryango 100 y'abarundi bari mu imyuga bazoca bagira ibibazo ndabaha akarorero gasanzwe iyi ngingo iraba abantu bakoresha aya ibi byuma byo kugendesha kandi ntimwava mwe ngo babashisha amafaranga gusa twavuze yuko iraba abiyunguruza ku giti cabo murumva yuko bari mu migwi 3 amamoto amapikipiki amakinga n'amabajaji iyi ngingo iraba abantu abazirangura bazikura hanze nukuvuga ko ayo masosiyete azoca yugara ntiyugara mugabo azogira uruhombo iyi ngingo iraba abaziguze le propriétaire nukuvuga yuko bazogira ikibazo nabone iyi ngingo iraba abantu iraba kandi abantu bari basanzwe baziyunguruzako ivyo bintu bizoheza bice bigenda gute iyi ngingo iraba kandi abantu badandaza ibimwe twita les pièces de rechange ivyuma byo guhindura iyi ngingo iraba abantu bazikora murumva iyo miryango ingene ingana hariho n'abandi tutarinze kuvuga ngaha twari kuvuga iyi ngingo iraba hanyuma hari ingarutse ku bantu biyunguruza mugende ngaha hahoze isoko nkuru ya Bujumbura cyane cyane bya bindi twita réserve de pointe amasaha abantu batashe ngaha gisagara hamwe niyo bava iyo baje mu gisagara batonda imirongo jewe narahaciye nsanga umurongo uva nahaciye kuwa 4 windwi hetse nasanze imirongo iva ngaha ku isoko igashika ngaha kuri Onatel bifatanye herero n'aya makinga n'amapaja nukuvuga yuko rero iba bikuye mu gisagara ahubwo izoca yigwiza na 3 na 4 hari abahora bavyinguruzako hari abantu benshi bavyinguruzako kandi nababwiye ko hari abaca amafaranga hari n'abadaca amafaranga erega ntitwavuze n'ikindi n'umwanya kubera hari kibazo kijanye no kwiyunguruza mu gisagara kuko birabona ko atamodoka hari n'ibintu bigaragara nukuvuga yuko abantu nzoshobora kugira programme ngo bikunde
eka ntuzogera porogaramu ngo bikunde wiyunguruze gute amamoto ni ukuvuga aya mamoto yahora bunguruza n'amakinga n'amatukutuku urumva bizaba bihavuye hazoca haza ikibazo kijanye nuko abantu batazoshobora kwitunganya ngo baje ku kazi kabo bagakore umwanya bashikire ku masaha ico ni kibazo ni ukuvuga ingaruka mbi ni nyinshi cyane twovuga ngaha ntitwavuze n'amabanke amabanke nayo ni azogira akorana nabo aba basavye amakredi bazoshobora bigenza gute rero iki kibazo erega ntitwavuze n'ubuzima bwo mu mutwe bw'abantu ingaruka ubuzima bwo mu mutwe bw'abantu iyi mezire nico no kwita mu gifaransa ini mezire choc kugira ngo rero iyi irakora ku mutima gose irakora ku mitima no mu bwonko bw'abantu kubera ni nk'ikintu kibaguyeko ingingo nk'iyi rugomba nukuri tugiye mu ngaruka mbi twomara amasaha n'amasaha turazivuga reka ndagaruka gatoya urangiza ku kantu gato kucokogwa Jeremy Maniratunga mwebwe nk'abunguruza abantu mukoresheje bajaje canke co kimwe n'abandi ugira uti hakogwa ikingingira hari yamaze bisa no kwitanguye kuja mu ngiro umwanya wageze hakogwa iki kugira ngo iyi ngingo izanira karusho abunguruza abantu n'igihugu muri rusange mu by'ukuri nk'ubumbaje uti wewe ku bwanyu ku ruhande bwanyu uvuga hakogwa iki jewe ico novuga mvuga nti icokogwa nuko iyo ngingo yobangirwa ha ruhande yuko ingingo nayo ari ntibukuka twebwe tuzoba turarindiye tuyishire mu ngiro hanyuma ingingo tutegezwa kwishira mu ngiro uko yashikirijwe mbere mboneyeho no kubwira abanywanyi bacu gutunganya kurema mu mitima ingingo bayikurikiza uko yari bagende bakorere mu burere twarekuriwe gukoreramo ariko kandi twebwe tuzoguma dusaba ubushikiranganje bubizejwe n'abandi bose babijejwe kugira ngo batwumvirize ico dusaba hanyuma nkuko nayivuze bumvise ibyo dusaba bifise ishingiro babidushirire mu ngiro batwumvirize ako kamo nyene utera nabo abajeje gushira mu ngiro ingingo ugira uti kuko hari amakosa amwe bageragira ati namwe muhora mukora akamo ubatera naka ega akamo no batera nuko akamo no batera burya nkuko ari ingingo bisunze y'ubuhinga ntibarabe n'ubuhinga bukoreshwa kuko ugiye kubiraba amasanga ari twebwe gusa twayatera kandi ugiye kubiraba n'ahandi tuzoba tugiye gukorera hoho tuzoba tugiye kuba benshi dukorera muri ubwo burere amakinga amamoto amatukutuku twese tugiye hariya muri ntahangwa hamwe na muha honyene ukibona ko ico gihe hoho niho novuga uruja n'uruza ruca ruba rwinshi gusumba urumva ko dushobora gusanga natwe umenga niho biriko biratugora kwiyunguruza gusumba uko vyahora ha ruhande yuko no mu buryo bw'amafaranga uco usanga kibaye ikibazo niho gituma avuga nti tuzobandanya dusaba bumvise ko dusaba ibyo by'ukuri ibyo tubasaba biri mu kuri nkuko n'umushikiranganje yarabivuze ko umuntu wese azofafise ikibazo zo guma mwitura babonye ibyo dusaba biri mu kuri babitwumvire kuko nahubwiye ko nta burenganzira dufise bwo kwanka ingingo yishikirijwe n'umushikiranganje ariko turafise uburenganzira bwo kuvuga ico tuyivugako urakoze Nixon habona imana nawe ugira uti hakogwa iki ingingo yamaze kujaho uti urabona ko hariho ubushaka gutunganya neza umutekano hakogwa iki kugira ngo iyo ngingo izanira karusho abarundi eka nabo bakoresha ivyuma byo kwiyunguruza ico kibazo no kuri cyo nanira kwishura ico kogwa ahubwo ico kogwa nuko boyisubirako yego bakayisubiramo nkuko rufite yabivuze ikigwa koko bakayinonosora bakiga ingaruka zayo zozo nimbi cyane kuko kuri jo yaba kwari kugira ngo umutekano w'abarabara ubungabungwe bayakufuma avuga ati turazihagaritse zose muzo kuri nosaba ko yosubirwamo yego kandi ntibe ingingo y'akarenganya nkuko nguma ndabivuga ntikorere kuri bamwe gusa kuko abatari amasanganya ndabisubiyemo samatukutuku gusa abatari amasanganya ni benshi nukuri ni benshi cyane mu mabara y'u Burundi hari akajagari kenshi ko gakwiye gukosorwa nukuri kandi gakwiye gukosorwa murakoze reka turangirize kuri Gabriel Rusiri mwishira hamwe Orikome ugira uti hakogwa iki ingingo iri ngaho kandi igiye gutangura kuja mu ngiro hakogwa iki kugira ngo izanire akarusho u Burundi ubwa mbere nkuko bagenzanje babishikirije nuko ingingo ibangirwa ko umwanya muto yamwashaka umwanya muto kugira ngo bahe umwanya bahinga bimice itandukanye bayigeko ubwa mbere
imaze kubangirwa ko leta yoca yihuta igashiraho umugwi urimwo abize iby'ubutunzi, abize iby'imyitwarire y'abantu, abize ibijyanye n'umutekano wo mw'ibarabara, abize iby'inyubako z'amabarabara za leta, abahinga batandukanye cyane kugira ngo nabo bahe iminsi 10 ndashobora kwemeza neza ko bashobora kuha ikintu leta ishobora gufatirako ku isi yose nzima. Abahinga nibo bakoresha abahinga kugira ngo ibintu bishobore kugenda neza. Ariko nk'ubu Gabriel bavuze bati ni ingingo y'ubuhinga ntimva ko hari abahinga bakoze. Nasi nakubwiye ko umushikiranganje yatubwiye yuko ari abahinga bajejwe umutekano wo mw'ibarabara. Mugabo mpeje kubereka neza ko iyi ngingo itaraba abantu bonyene b'umutekano wo mw'ibarabara. Kira noneho nkuko abandi babivuze. None aho hantu barungise abantu babahevye ko mva ari umutekano. Abo bantu bagiye batwaye yikibize. Nico kugururira rero abahinga benshi. Ivyo niko bigomba kugenda bitakozwe gutyo menya yuko iyo nginga ahubwo atari ingaruka mbi nyinshi zozana nta ngaruka nziza nimwe irimo. Utikindi urangiriza ko ico ndagomba kuvuga none abantu bo muri Gitega n'igisagara, Ingozi n'igisagara, mu Rumonge n'igisagara, none abo bantu babahevye ariko umushikiranganje aho yaravuze ko naho nyene ntibijajare naho nyene amategeko ategeza kibazo rero. Ikindi ico gikurikira rero nuko hakwiye kwigishwa abantu bose batwara ivyuma bakumva yuko ibarabara atari kuburiro. Ibarabara ari ikintu kigomba kubahirizwa kuko mu vy'ubutunzi tuvuga yuko umuntu sero capitale humain n'umutaho ukomeye cyane. Sero capitale humain, ro capitale humain rero urayentretena no kuvuga urayikora ukayigirira neza. Kuvuga rero kwiyumvira yuko kubashira hariya umenga utoye umuti ahubwo urawudugije. Twebwe ndiko tubifata rero iyi ngingo yahagarikwa gatoyi hanyuma abantu bakigishwa nkuko President Uhuru Kenyatta yabigize. Mwarumvise ikibazo cyabaye muri Kenya aho abamotari baringiye ku muntu bakegagura umufasoni kubera isanganya ryabaye. Urumva biraboneka yuko hagomba kuba ico twokwita mu Gifaransa education à la circulation routière. Abantu bigishwe nukuvuga ni ibintu byinshi bigomba gukorwa. Ivyo rero nivyo abahinga bodufasha gutora. Niki kibazo umukuru w'igihugu yavuze kijanye n'isuku mu gisagara, gutunganya neza ibisagara. Ivyo byose byojamwe n'abahinga bize ibi twita itunganya ry'ibisagara n'ibindi bojamwe navyo bakavyiga kuko byo nyine ntibikwiye. Ingingo igomba kwigwa kandi abahinga bakabakoresha. Mu bisanzwe abanyepolitike bakuri nivyo baratanga intumbero ya politike mugo baca bahereza abahinga b'ibisata bitandukanye bakayiga izo ngingo kugira ngo bace babikorerako. Mugabo nubundi n'abanyepolitike badesida mugabo bagakorera ku vy'abahinga kandi n'abanyagihugu bakaronka umwanya wo kubikurikirana. Nico twebwe twibaza. Urakoze Gabriel Rufyiri urongo yishira hamwe Olicome gishinze kugwanya ibiturire no n'isesagurwa ry'amatungo ya leta. Wakoze gushika hano ku nama. Mwakoze hamwe kudutumira. Twari twipfuje kuba kumwe n'umuvugizi w'ubushikiranganje bw'umutekano canke umuvugizi w'igipolisi ariko ntitwashoboye kubaronka kwera bafatiriwe n'ayandi mabanga. Hari twari kumwe na Nixon Habonimana urongoye ishira hamwe gishinze gukurikiranira hafi umutekano mu mabarabara. Turashimye ko washitse hano ku nama. Ndabashimiye kandi nobasaba yuko ibiganiro nk'ibi mwobigwiza na cyane bijanye no kubahiriza umutekano w'umabara kuko ibibazo n'ukuri ni byinshi cyane. Ndabashimiye. Urakoze. Jeremy Maniratunga uri umuvugizi wa sindika yabunguruza abantu mukoresheje bajaje. Wakoze kuvyiyumvira watanze hano ku nama. Ego ndabashimiye cyane mwakoze kuntumira n'ikindi gihe muze munyikore ko murakoze. Urakoze. Naha turangirije ikiganiro ku nama cuno munsi twariko turaba karusho ingingo nshasha igiye kwerekana turere tw'amakinga amapikipiki n'amabajaje atagiye kurekurirwa kushika mu gisagara ca Bujumbura mu gisagara hagati. Twaravye akarusho kayo ingaruka n'icokorwa kugira ngo iyo ngingo iheze izanira akarusho koko abarundi n'Uburundi. Mwakoze mwebwe mwadukurikiye. Una